mwaramutse. Haleluya. Imana yahabwe icyubahiro. Tugiye mu ijambo ry'Imana, tugene hariya mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu nk'ubwanditswe na Yohana igice cya 6. Ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 6. Turahera ku murongo wa 66 dushikane ku murongo wa 69. Imana yahabwe icyubahiro. Haleluya. Inyigisho iravuga ngo imvo zo gukurikira Yesu. Imvo zo gukurikira Yesu. Yohana 6:66 gushika kuri 69. Hatubwira gute? Umutwe w'amajambo hari wowe uravuga ngo gushinga intaye kwa Petero, kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. 67. Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira? 68. Simoni Petero aramwishura ati tuje kwande ga mugenzi, kwari wewe ufise amajambo y'iki y'ubugingo budashira. 69. Natwe twarizeye tumenya kwari wewe uruwera w'Imana. Imana yahabwe icyubahiro. Haleluya. Umuntu yabivugize mu Kirundi yamera nk'uwe bikoze neza ko yavuze ngo ni gushinga intaye kwa Petero. Uyu munsi ijambo twe kuganira rivuga ngo imvo zo gukurikira Yesu Kristo. Imana yahabwe icyubahiro. Kino gice cya 6 ni igice kiryoshye cyane gisomye cyose. Niyo ubona abantu ingene bishobora gushika bagakwirikira umuntu batazi gito bamukurikiye cyangwa mukurikiye ariko batamutahuye. Muri kino cya 6 niho tubona Yesu yagaburiye abantu 5,000. Amaze kubagaburira abona bagiye kumufata nk'umwami, babona ko azohava kura wa undi Herode canke Kaisari cyangwa wengwe Baroma, ngo acara bavamwo agenda ahantu hawe nyene kugira ngo niba muhicura atari kararonka muri uwo mwanya. Yarakeneye ko bamutahura nk'umukiza. Sivyo gusa arabavamo ngenda ku wundi musozi mugaciye mu kiyaga, mgongo wa musangi yari bagenda nk'abiteze inyoni impande yose, mbega mutama nawe washitsino. Yesu arababwira ku murongo wa 76 ngo burya nta kindi munonderera mwebwe ni ya mikate mwajya ejo, ati mene ngire ko nabahanura nimukorere ibyo kujya biyoka. Imana ihabwe icyubahiro. Atangura kubasigura amajambo arababwira terega basokuru banyu bari umutsima mugaragwa, ujya mutsima wavuga jewe ni je mutsima w'ubugingo. Batanguga ati uyu mugabo none kumenga turaza havubuka. Ibintu atangura kwita bigumye tuzi kuri sokuru wacu Aburahamu waduhaye byageze twubakiyeko, kumenga ariko yiciwe kitari gwiwe, kumenga amajambo akomakomeye tuzi kubo bavuze kera ariko arayirabishako. Kubera iki? Bamwe ngo bavuga ngo iryo jambo riragoye mutama, ibyo ntibyo biragoye. Niko kuvuga hano ngo bamwe muri bo bamaze kumva babwiye ati abandondere mukate musubira inyuma, kandi avuga ko bigoye musubira inyuma, asanga asigaranye na 10 n'abangahe na 2 mugabo mu bingahe byigeze kuba biri inyuma y'umugo byose byagize domitur byagiye. Ati mbega mweho ko mutagenda mbega? Petero cyabitomora neza ati mbega twokuvahe twokuvako tukagenda hehe kwari wo visa amajambo y'ubuzima, apana kwari wo visa umukate uryoshe, kwari wo visa amajambo y'ubuzima. Twarizeye tumenya kuri uwera w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Aha niho ushaka kwiyumvira mbega abantu kugira ngo bagire umutima wo kuja bukiyaga barondera ahantu Yesu ari abantu benshi baravugana icyo gihe bagenda bavuga ati tugiye kurondera umukate gusa. Mbega bari bazi ko bagenda neza mu kurondera umuntu wamurondera ku mukate wejo ku mugoroba, birashika umuntu akihenda kuri iyo Mana wumva. Nico gituma ugiye muri kino gitabo cya Yohana, buri ubutumwa bwa Yohana, Yohana ambaro ko yabanye na Yesu cyane. Yohana ubutumwa bwiwe usanga ari ubutumwa butomoye neza mwo kandi budafitinisha abantu. Wiya Yohana ntafitinisha abantu, arakwereka ingene bimeze mu byete byaho kugira ngo nimba udakunda mwene data uriki nata amaraso urabisha abantu ati nimba udakunda mwene data urubwicanyi.
ati kandi kiri utompendamwe ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana utabonye udakunda umuntu ubona. Ati tubitomore neza. Mu gice cy'icumi babwira Yesu ngo yavuze ngo ni jewe rembo, uciye muri jewe arashika indani kandi arajya neza, ararisha kandi agaturuka. Imana ihabwe icyubahiro. Muri kino gihe amashengero aruzuye. Kino gihe umuntu umbiye ko adakijijwe aca gutwara muri pejipe ti yantutse yandenganije. Mugabo kera umuntu uvuze ko adakijijwe aca bati yo mbega bashana wanakoze ibiki. Yumva umenga ahubwo yumva umenga arateye isoni, hari ibintu mwagirije byo ahantu bishingiye. Ariko ubu uvuze uti we mugabo ni wisuzume, abwira ngo reka kuncira urubanza wewe, urinde wincira urubanza. Kera ubutumwa bwitwa ubw'ubugingo ubwitwa ubw'umwidegemvyo. Kera umuntu yavuze ati ngo rabe ngo ndakwereke Yesu yambohoye, ariko bavuga ngo ingo Yesu yendihiye inzu uraba ahantu akorera. Yesu yampaye mugabo ngo ndakwereka ahantu, hari ahantu nasenge ingo nawe ndahagutwara ibyanjye niho byace bikemukira. Nta ntayagaze kuri Yesu kiboneka cyane. Kino gihe abantu barondera abantu baza mu mashengero kugira buzure gusa, binezerwe ko buzuye, bibe bihagije ngo haruzuye, ariko atabigisha bahari. Biragahera mu izina rya Yesu. Yesu arabona ati abantu ni benshi, iyo ngomba kwiyemera ku barongozi b'Abaroma ahantu ko abantu batera ubwoba nkabwira ko hari abantu 500 bari impande yanjye kuko nabaronse. Yavuze ati muntondere mukate domituru hama namwebwe nyene nimba hari ubyo byateye ubwoba yumva umenga yibangiriye nabi mukumpeba kuko kimutagenda mwebwe. Petero sinzi ko yabaserukiye, sinzi ko yiserukiye, mugabo yavuze ijambo rizima. Twokuvako tukaja hehe ko ari we visa amajambo y'ubuzima. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega we winjiriye hehe? Winjire mu mukate canke inzira winjiranye uja muri Yesu ni yihe? Ni inzira itanga akazi, itanga umugabo, itanga uruvyaro, itanga promotion, itanga visa. Ni inzira iyihe? Benshi bagenda ha bagenzi babo bari ntibagenda muri Yesu. Benshi bagenda hafi yabo ntibagenda muri Yesu. Benshi bagenda aho bafise bagurana amahera ntibagenda muri Yesu. Wewe winjiriye hehe? Imana ihabwe icyubahiro. None iyo ibintu bigumye uca usubira inyuma, iyo rukambye uca utepoza rezarme uca ugenda. None Yesu avuze ijambo idahwaye nuko uyumva uca ugenda. Iyumvira abantu n'ibihumbagiza barasinya ko Yesu abwiye ati nta kiri muronderera ni wa mukate wejo. Mene majambo Yesu yarabaye ikintu kibasuzuma kandi yacemiye ico barimwo. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko nizeye ko ngaha twakiye kuri Yesu Kristo kandi iyo baramahigwe. Ubuzima bwo bwakiye kuki muyane majambo ukundi kimuzimi wawe. Nike kinwe muzagwa wisuzumirako. Unezegwa niki iri kuravuga ngo uri mu Mana. Mwe na Yesu muhurira kuki? Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hari uburyo bwinshi bwo kwihenda. Mugabo kandi Yesu niwe nzira, Yesu niwe rembo. Ikintu cya mbere cyerekana ko abantu bashaka kwihenda ku Mana nuko abantu bashaka kubakira ku masezerano yonyene yahagaze ku byankenerwa bya kino gihe. Ati narahuye n'umuntu arambwira yuko nzobyara umwana w'umuhungu, uyo sinzomuva inyuma maka ndamubonye, ariko umunsi yabonetse uwo muhungu kaza wakabaye uzoca ugenda muri wa mwidegemvye yahozemo kera. Imana yacu imbere ko iguha amasezerano mubanza kumenyana, kuko ayo masezerano iyashakamo inyungu zayo. Imana ihabwe icyubahiro. Kuko abahungu urondera barahari mu barabo, barahari mu bantu batandukanye bari mu byaha binahebuje, ariko ikintu cyose Imana igisezeranye ifise umugambi cyubakiye ko bibanza kurondera umutima wawe. Imana ihabwe icyubahiro. Benshi binjira barondera icyankenegwa. Ti Imana yanje hari ahantu twahuriye ingo hari umuntu yansengeye ingo. Benshi barondera abakozi Imana barondera Imana. Ati hari umuntu yansengeye ibyanje biracamwa, aha niho nzoguma, nzogenda hariya niho nzoguma. Urashobora kuba mwishengero bitari muri Yesu kandi ntuzukangwe nuko hari ibyo byaciyemwo, kuko nahandi biracamwo.
ariko gucamwo sivyo vyerekana ko Imana muri kumwe. Icerekana ko Imana muri kumwe mvuga ndakivuga nuko utora ikiri ku mutima wawe. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ndishira mu kibanza cya Yesu naho ntariwe nkiyumvira ingene yumva abantu beko rasurinywa kubera ijambo avuze. Yakiyumvira ati ndabatsitaje basha. Nuko kinege dutinya kubatsitaza. Mugo dutinye kubatsitaza turashobora kubadigadiga tugatorongetse kwa Satani. Birabaho ko tubonora imitima yanyu n'ingeso zanyu kwera twanze kubabwira ukuri. Birabaho. Ariko nagenda babwire inzira nimwe n'irembo rimwe ni Kristo Yesu. Imana ihabwe cyubahiro. Umuryango numwe abantu baca ni hamwe. Si ku masezerano ni muri Yesu yabangwe ku musaraba. Imana ihabwe cyubahiro. Uburyo bwinshi ugwako gwa kino gihe ntiturondera Yesu, turondera ari icuma c'umuziki dushaka. Turondera aho umunyamuziki dushaka kandi dukunda. Turondera hari umuntu twumva afise ingene dushaka kwamera kandi akaba yaranabitwemereye. Niho dushaka. Ntidushaka kuja muri Yesu. Dushaka kuja mu muntu kanaka twe twiyemerera. Irembo rya winjiranye nirihe? Irembo ugomba kwinjirana nirihe? Iyo tuvuga ngo turagomba kuba abantu bubakiye mu bucuti bwacu n'Imana, cyo twita adoration, cyo guhimbaza Imana ku buzima bw'umuntu giti ciwe, nuko nzaza kwiyumvira irembo abantu binjiranye. Tuti niyo twihenda ku irembo tuzona abantu baririmba batari muri Yesu. Tuzona n'abantu batangura amashengero batari no muri Yesu, kuko ivyo biraba. Umuntu umengo yari mwija baravuga ati jewe rero mfize isigaje imyaka 2. À 60 ans, je vais partir en retraite. Reka ntangura agashengero nzogira mu retraite. Kuko roveni yanje ngomba kwito nari naramenyere hari amastandard narimenyereye. Hariho amahera naronka rero kugira abandanya aboneka reka ndondera gaki agashengero. Abandi bakironkeye ku musaraba wowe ukironkera à 60 ans ugihabwa n'imyaka. Ngoro umuvumo. Kirazira kurya ingyambi nukurya ivyera kandi vyejejwe mu izina rya Yesu. Uyo muntu azogenda avuga ati nimuze Yesu agira neza kandi abakeneye ko agira neza bazoza. Bazomana imyaka bendeye ko bagira neza bagende barahura n'ibihuriranye gusa. Ariko nazopfa bamenye irembo kiretse umunsi yihanyima imbere y'abati narabahenze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Winjiriye hehe? Ushingiye kuki? Mu masengeshi wa usengeri kubundi. Iyaba wo twemerera tukakwaregistra. Tukakwereka amasengesho mazemo indwi yose. Uya twosanga ari ahantu wumvise uhimbaza Imana ko yaguhariye ibyaha kandi nawe ko wihanye. Canke nirise y'imitwaro gusa rendi a dimanche. Kuko hari gihe Imana yashitugira robine public. Irobine murana yimwe bitirobine ya leta yo mu quartier. Uragenda ukugurura usanze haje yipepo kora amazi yakamye uridoga ukayisubira hehe muhira. Ugasubira ukaza kumugoro ugasanga yaje ngo imigene y'umuntu arobine public ni ivyo. Niyo bavuze ngo tanga amahera 10 kugira ngo baje bagura ry'amavane none leta niyo yatanga. Nta migene hagati y'umuntu arobine public. Benshi Imana yawo nuko bayifashe nahantu ngenda kurondera ivyankenegwa ariko ntagire iki nsaba nayo ntagire ikivuga ku buzima bwanje kuko amfete nkeneye ruwaye nkeneye umwana nkeneye visa nkeneye ikina kiriya. Yesu baramukwikiye kubera umukati ariko ntiyabinezerewe. Muje gusoma icyo gice. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ariko Imana ishime ko hari uburyo bwiza bwo kwinjira. Hari irembo ryuguruye rimeze neza ryerekana ko umuntu ahaciye ashika. Imana ihabwe icyubahiro. Ni inyishu Petero yavuze ku murongo wa 67. Badushireko. Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira 3:8. Simoni Petero aramwishyura ati tuje kwandeka mugenzi. Mene majambo Petero kubera hageze yaciye heza yinjira umuryango wo avuga ati rega nta handi ho kuba ni muri wewe nyene.
naho umukate wugaye ubandanya uryoha kurusha umukate wewe Yesu. Tuje hehe? Ivyo nahoze mbona hano genda nkabironka noba mushije ico ngombako. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi mvugo ni imvugo y'umuntu yinjiye neza, yamenye irembo yinjirana. Tokuvako tukaja hehe? Ko turiko turonkirika birava mu mutima iwawe. Muyane majambo, dutunzwe n'ikiva ku mutima, ntidutunzwe n'ikiva mu kuboko. Imana ihabwe icyubahiro. Dutunzwe n'ikintu gumuzana kiva indani cyitwa ubugingo budashira. Nariko kuboko erega nawe utari bwaze twarakora imikate tukayirira twaranayigurira. Nabagira umukate abera ntibawugura. Nabajya abantu bayijya kwa Yesu boge ntibyari ya mbere bayiriye. Ni hamwe gusaka ivyagusa bigira ntibitera. Nabagira wari umukate wa mbere bariye kuko irya hanga Yesu rirubakiye ku mukate turabizi. Mugo bararyohe n'ivyagusa. Bibagira ko bashaka kubironkera basanga bibagiye nuko bariko baratumwanya ata mutima w'Imana bafise. Ariko Petero aravuga ijambo rikomeye. Erega urengeye umukate wewe urufise ubugingo budashira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bene data inyishu niyo wovuga uyu munsi. Ico tuma kikaza kikatubaza ati mbega niki gituma ubandanya na Yesu wo kwishura iki kamwene data? Wovuga iki? Ndazi besho bavuga ngo arico ntarabona. Ndarindiriye. Harabovuga iryo jambo nyene. Ariko bavuga nka Petero bavuze neza. Terega ego ubundi ndutandukana nese ko turamatanye. Afise ubugingo, yamaye ubugingo, turi mu bugingo twese. Rero ntibinashoboka ko twovana. Kuko hanze ngenda ngiye gukora ivy'Imana yampamagariye ariko nguma muri we kubera n'umunyabugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo winjiye neza nta byumviro byo hanze bigutera. Iyo winjiye neza ugira umunezero waho ugeze, ntugumukubita amaso inyuma. Iyo winjiye neza Yesu akurutira ifaranga, akakurutira inzoga, akakurutira umuduga, akakurutira urupangu, akakurutira icyubahiro uti wewe nyene ni unsosera. Imana ihabwe icyubahiro. Abinjiye neza niyo baciye mu bihe Yesu aguma ryoshe. Abinjiye neza nayo babarenganya bafunze nka Paulo n'abandi badudishimwe kandi baboshe. Abinjiye neza nabo bateranya mu miryango kabura ahantu bicara. Mwe murazi ko ari igihe umuntu abura ahantu yicara. Je byaranshyikiye nk'akijijwe. Ndagenda nkagira pose mu kigobe muri quartier. Ahantu hose rero nteri igipindi muri benshi bagati wapi yakije kwera umukobwa. Hagiye abantu baguca bimwe bita gucira abakira baca bacumba gucira umukenke umuntu. Ti ntaza bicaremwo, ntaza banweremwo. Ndazi ko bishika umuntu yahindutse bagati natuvemo uwo mugabo niki. N'umukungu umuntu. Birashika umuntu akamwikura ati genda nta jambo umuntu. Urabona yagiye mu neza abaporoti. Mugo twari twemera vraiment. Twumva ko tunezerewe turi kumwe. Ariko Imana ishimwe ko isi duciye saba twakiriye. Ubundi Yohana avuga neza ati ni wabona isi gukunze izobikunze icyayo. Reka isi twanke mbwa ntiduhora ivyaha iduhore ko tutakiri muri yo. Hama izogendera za badukeneye kandi baca baza mu mpisho. Ntibashaka kugira ngo tugende kwa naka kuko bakuvugiye hamwe bagukritikiye hamwe hacaza ahantu kamwe. Te mze kareka dahwereye mu rugo n'ugesera. Niwe madamu mujera guteka nare. Umujera gute? Timajamu sinamujera ndamukunda. Je nagiye kumujera none yananiye ati none waroze kuje kurera baguhenga umukunde ntibaguhenga umurere. Rero sabe kingongwe mzee wangu. Chabugufi. Haleluya. Ni byiza ku isi itadutahura. Mugabe ireka kudutahura iyo twinjiye mu muryango wo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu avuga ngo egi gituma tutakuvako hari ikintu kidudubiza kiva muri wewe ni ikintu bitubugingo budashira. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma uburyo bwiza neza na neza bwo kukurikira Yesu suko hari ikintu kigaragara tumwitezeko kuko nahanze biraboneka.
ikintu gituma tumwizigira tumukurikira nuko tumenya neza urukundo no goroka vyiwe vyagaragaye muri we ku musaraba. Nuko tumenya neza urukundo no kugoroka vyagaragaye muri we ku musaraba. Kandi ubwo bugingo budashira Petero karavuga ko aribwo butuma mugumako bubonekera ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ishengero ry'Imana rikwiye kwigisha ubugingo budashira. Umuntu w'Imana akwiye kuba muri we yuzuye ubugingo budashira, akaba ari cyo yubakiyeko. Ukwikira Yesu amukwikira kwera ubugingo budashira buri muri we. Cyo tuma Petero avuga ati mbega twoja hehe? Yego twogenda hanze boca baserebra ngo twasanze twarihenze ngo tuba dupfuye, ariko turondera we ni ufise ubugingo budashira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icete cya mbere cya Yohana igice cya 5 umurongo wa 19 hatubwira ngo 19 Icete cya mbere cya Yohana umurongo wa 19 ndabona dushobora kuba twihenze. Ni 20 mu myenda hasome Nichakane mumbabarire 4:19 twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Igituma mutubona hari cyanitse muri twebwe. Bashaka guhindura 4:19 twebwe igituma tunamukurikira nuko twatawe urukundo rwiwe. Ngiye ikintu gituma ubandanye na Yesu. Iyo ubakiye ku masezerano agateba ucugoka umenga Imana yawe irabesha. Ko iyo utawe urukundo ruri muri Kristo Yesu rwagaragaye ku musaraba, imvura igwa mbaye nkuko indirimbo yabivuze nuko umusenzi yabivuze, imvura igwa itagwa muragirane murabandanya na Yesu. Uteba kurongora urababandanya nande? Uteba kurongorwa urabandanya nande? Ayariwaye azatevye urabandanya nande? Ufungwa urenganwa bakwemera batakwemera urabandanya nande? Na Yesu. Kuko ari cyo yakoze kigufata. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo umuntu atarahurira n'Imana mu rukundo abakiri muri candidature niba biratomoka neza. Imana ihabwe icyubahiro. Urukundo rwayo rwatumye yihanganira icyaha ciwe cy'umuntu. Iravuga ngo nivyo nobatsinda ndasizo nobatsindisha kuko n'abanyavyaha. Mugabo ndihanganye. Urukundo rw'Imana kandi ntiruvana no goroka kwayo. Urukundo rw'Imana ntirutandukana no goroka kwayo. Nico gitumayo iriko iragaragaza urukundo rwayo, yariko iranagaragaza ukugoroka kwayo. Nico gituma imbabazi z'Imana zitabaye izo ku munwa. Yesu ntiyaje ngo hagare ku musozi Elayono hamwe yadugira avuga ngo ndabahariye mwese amahanga yose mwimena abahariye. Suko byagenze. Ntitwaronse pardon verbal. Oya. Ahubwo izo mbabazi ziwe zari muri we acazishikisha kubambwa kwiwe. Imbabazi zari muri we ntiyaziduhesheje umunwa, yaziduhesheje gusesa amaraso kwiwe. Uburakari bw'Imana yose ku cyaha yawushize kuri Yesu kugira ngo wewe nawe ucuza kuri yamana ugati sinari bwabibone. Abavyeyi barakunze ntabakoze iki, amaleta yarakunze ayitwareka abarongoye ntiyakoze iki, ariko hari uje avuye mu ijuru yakiye ibyanje byose yari kumushura kandi ntiyari kwakoze ikosa. Mugabo urukundo rwe n'ugoroka ko yabihuje atora umusaraba. Abakurikira ngaho binjira ngaho nyine abo barashika kandi ngo baragaburirwa mu cyanya gitotahaye. Imana ihabwe icyubahiro. Nimba hari abantu bahuye n'icago n'abakizo mu kijana cya mbere icya kabiri n'icya gatatu, kuko abo guhera bakizwa byavuga ko hamwe intwaro y'abantu mayo bafata yo kibica. Ubu tumubwiye umuntu ngo ni watwa n'akanwa kiwawe yuko Yesu kitari umwami ukizera umutima yo kw'Imana yamuzuye mu bapfuye muzokizwa. Oh mugenda namwatuye. Nabikoze hari muri internet hari ryari ntavye nibuka.
kera iyo watuye ko Yesu ari umwami byasigura ngo sinzi iperereza ry'abaroma aho rigeze rikora ngo ari umunsi nashaka kutarara mugo ndamwatuye ubumva ari gushaka kubyibagira kare ugomba gutagora umuryango uracugenda kuri pompe ne bugasiga amahera uti niyo byasha nkapfa ntibaze bagore ndayasiza amahera. Guhitamo Yesu kwari kwisheta, kwari kwiyahura, kwari guhitamo ikirengeye kubandanya kubaho cyitwa ubugingo budashira. Byasigura ngo natahuye ivyo ibintu Imana yakoze byanshitsemwo, birashika indani, biramfata, biranjugumiza, ntibyantaye hasi, byantwaye mu ijuru, numva nkeneye hariya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesaya yavuze neza ngo ereguyo muri Yesaya 53 umurongo wa 4 na kuri 5 ngo nukuri nizacu ntimba yishize kumenya n'amajambo yakibitari gwiwe ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho kwiyumviriye nk'uwakubiswe nk'uwacumiswe n'Imana akicirikizwa n'akabonge. 5 yo bitomoka neza. 5 yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjagura ibyacu bigabitanyo, igihano kiturongesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishago ye nidukiza. Imana ihabwe icyubahiro. Je namandavye sinzi ko namariko mumeze, je mu bintu mvizemwe faiblesse ndaho umuntu ambeshera, sivyo? Kandi siye gusa ndazi ko abeshi ngatuye cyo kintu ndabizi, sivyo? Yesu ntibamubesheye, bayimushizeko, habaye transfer biramujako. Ariko umuntu akuvuze n'ikintu kasi jewe n'abana bakiri bato imyaka 2-3 ngo yago se jewe, bisigura ngo nukubeshegwa byonyine birababaza. Cyawe yumvira guhanirwa rero ivyisi yose, sivyo gusa ariwe wavyibwiye kubikora, cyane cyane uri karabikora ari mo wapfiriye. Aho hantu urahumva none uri karagubita aracumita cy'umu rubavu ivyiwe bikuriko. Ahubwo n'abandi bari ahantu batandukanye bazosanga byarabaye batari bwabeho. Ntaca reklama kiretse ukwihana no kwizera cyonyine. Nagwati nashize konte bancaire muri bankobu, uzogomba gukira atange $100 nzo mbanze mbone basugushaka kwiwe. So kwese yavuze kwihana ko yeno kwizera. Iyo nzira yinjiranye niyo intumwa zinjiranye bakazica zikabandanya, bakazangaza zikagenda muri bisagara bitari byazo, bitazi ngene bizoba bidasamara y'ihoteli, aho kugenda kuririra iyo bagiye bagatanga kuvuga utubabwiza iyo bagiye. Kubera iki? Ni bisanzwe guhunga ikomeye n'ubugingo budashira bikoragwira mu isi. Sindiko tuhumva cyo kimano hano. Urahunze uvuye iwawe, uvuye mu nzu yawe, uvuye mu muryango wawe, uvuye aho wamusokera, uvuye ahantu iradio wumviriza iri mu gihugu iwawe, ugiye ahantu tangura kwimenyeza gushasha. Ako ntugende uvuma ukwirukanye ukagenda urondera ko abandi bomenya Imana kubera winjiriye heza. Imana ihabwe icyubahiro. Umutama umwe yari afite imyaka 80 igihe bariko barica bera, bagati mutama usanzwe ubashe ngaha mu gisagara vrema, wagize amabanga akomeye ngaha mu gisagara imyaka 80, nukuri ntutetereze izina ryawe n'umuryango mu kwifatanya n'ivyo bintazi by'aba Kristo. Babwiye mu Faransa sero nyine bakora mu hiki ngo respecte ton grand âge. Va muri ivyo bintu ubana wubashe mu gisagara, unywera aho wahora. Ugenda nawe wahora mugendana n'intebe ikivyumva. Ati muri iyo myaka nyene niyo nashoboye kubona umutima w'uwo Yesu mva nkurikira. Rero singire ndabavemwo aho ngire nimfatanye nabo cyane, baca baramwica abarangije neza kubera yinjiranye mu rukundo no mu guruka vy'Imana. Imana ihabwe icyubahiro.
naho imana yovyovyuka ikaguha inzu zose mu gisagara cya Bujumbura, ntuzoba urayishikira ku mutima utaramenya urukundo rwayo rwo kumusaraba. N'abavugisha bose bava mu mpinga itandukanye y'isi bakaza bakurana ati hari ubutumwa tugufitiye, nukuri uzobarangiranwa. Ntiwoba urashikirwa n'umutima w'Imana kiretse umunsi yinjiriye muri Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kumenya neza urukundo n'ugoroka vyayo byagaragaye muri Yesu Kristo ku musaraba. Niyo langage celeste, niyo mvugo y'Imana ishikira abazungu, igashikira abakiri bato, igashikira abirabure, igashikira abatama, igashikira abatunzi, igashikira abakene. Niyo mvugo Imana ikoresha ikabishikiye ku mutima w'umuntu, nawe niho winjirira. Ni muri Yesu yabambwe ku musaraba, kubw'urukundo gukunda n'ugoroka yagomba kugarukana kw'isi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abakunda Yesu bamukundira ico, kandi barabandana no mu bihe bitoroshe. Abakunda Yesu ntibashingiye ku byo yabasezeraniye, kuko ivyo byo asanzwe ari umwizigirwa. Mbwo Yesu ntabanezera cyane kubera amasezerano, abanezera cyane kubera icyo yakoze ku musaraba. Niryo jambo rishikira umusore w'umunywarumogi, umusore w'imboregwa, umugabo w'ingare, umugore w'ingare, ikamwegeranya neza, ikamwegeranya ikamutwara kwihana. Imana ihabwe icyubahiro. Erega je mpora mvuga sindi ko mwe mwakemwe, ubundi isi iraryoshe bene data. Iyi si mubona hanze hararyoshe, mbwa bivana n'ingene n'akantu ukoresheje. Bivana n'akantu ukoresheje, hanze hararyoshe. Mugabo naho haryoshe harimo uruhendo rurengeye uburyohe. Uragenda umenga biraryoshe, barakwemera, urarazingera ngaha, ukumva swing, ukumva bibagiye ibibazo byo mu rugo n'ibyo mu kazi, n'amadeni ukayibagira. Amasaha make ukumva umenga ni ho eba, kandi n'ukuri umunezero urawuronka. Mugabo n'umunezero besha, nigiturire burya nigiturire cyo mu maranga mutima. None kasi ko twavuga naraye mutanu, muri tanu zigira ngaha, none uba wubashe canke ba warabisuzuguza. Amajambo avuze ntayuzi, mwe waraye mutanu kumva biraryoshe. Eba nirira rahoro. None ega nari horo mugabo hajya waraye wisuzuguje ntavyuzi. Ariko ni vyiza gushaka ahantu Petero yarageze. Mbega two kuvako tukaja hehe ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo. Erega muteri n'ubusa ndavyiye ku bugingo ufise wewe. Erega amajambo yo kunyemera bambwira humenga ndaryohewe, baba bariko barambesha, wowe ivyo uvuga n'ivyo kuri n'ubugingo budashira. Erega kandi nono, erega ndazi ko nzorangiza, umunsi narangije nzobangiye hehe. Numva ko Yesu aryoshe n'ahantu wamutawe mu rukundo rwiwe. Yarabiciye ko kwa Mungu Pastor Pio niba ngeze kuri bitaye mitere maze gutahura icyo bitara justification, ukugwa ku rubanza rwe bidashira. Haca ndaba muri kahise kanyine byari bimeze. Eba ati Imana go muntahane kwere, gomba unyitahanire n'umumenga birakwiye. Changira Imana nziza, cha ndabivuga ntivyangumye mu mbwiro twari kumwe. Nuyacha umudamu wanje burya. Ati burya rero yegi umuntu amaze gukizwa arambara akorera Imana. Uracari ngaha mu imeri. Uracakora. Tibwaho n'ubugingo udashira rero. Sikuja mu ijuru gusa, hariho n'ubucuti bwawe n'Imana ngaha muri imeri. Imana ihabwe icyubahiro. Kwinjira mu rukundo goroka vya Yesu bituma tubandanya nawe. Naho ndenganya nkafungwa, nkabura ico mfungura, nkabura ico nambara, ukamvuga amajambo atariyo, nkabona kumenga kazose ndakabona, ndobandanya nawe kuko aruta ivyo nkene hano mu isi. Niwe bugingo budashira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icyakabiri kiza cyo kwinjira gifatanye n'ico, nuko binjiye neza bamaze gutahura urukundo goroka vy'Imana, bituma bihana kandi bakizera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ubwo rukundo no goroka tuvyakira mu kwira no mu kwizera. Yohana 3:16 Yesu amaze kuganira na Nikodemo
Nikodemu yarasanzwe ari umuntu akomeye cyane byerekeye bya Bibiliya hajya i Yerusalemu, yayize kuri Institut Biblique yo kwa Gamaliel. Araza ku mugoroba arabwira Yesu ati burya rero nta muntu yokora nk'ivyo ukora shit ava ku Mana. Naye ndakubwira yuko nutavya ubwa kabiri maze no muri mpemu ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Tije nosura mu ndaya mangu bigende gute? No wangisubirayo atoyaye. Ikivyawe n'umubiri nikivyawe ni mpemu. Imana yabishubayo. Ati ariko aramuganiriza agera ku 16 amubwira ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese agire ente nta perubi ntabandanya bako yarasanzwe ari karaba kwera icyato bikora urufudukura mu cyato aho na Adamu mugabo cyahabwe ugiye ngo udashira bonekera muri jewe nije natanzwe. Imana habishubahiro. Haleluya. Ubwo rukundo gwase mutima w'umuntu ni umusiguko rutuma yumva ko hari ikintu abuze kitubwiye ngo udashira kana kironkera mu kwiya no mu kwizera. Imana habishubahiro. Haleluya. Abaroma igice cy'icumi 9 na 10 hatubwira ngo kuko ni waturisha kana kiwawe ni wabivuga bikwiye ku mutima ukizera mutima yuko Imana yamuze Yesu mukoye mwapfuye kandi ukamwemera ko ari umwami ngo uzokizwa. Ni umutima yiwawe agira icyo usohoye hanze kirindani umutima kivyawe na gwa rukundo na kwagoroka kw'Imana bigaga icyo bikuvugije hanze tuzeza tumenye yuko wewe wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana ihabwe icubahiro. Hari ubushobozi bw'urukundo mu mutima w'umuntu. Ubushobozi bw'urukundo nibwo butuma umuntu akurikira Yesu. Nagenda abwira naho Imana yokwamira duha byose ntitwoyikurikira ko Yesu iyo idutebye dusubira inyuma. Nicyo bituma tubona Abisirayeli Imana itebeje kubishura ku mutwaro kanaka bacagera kwibazira Imana ngo baronke ivyo bakeneye kandi je yarabagaburiye. Kubera iki? Imana yacu irafise mu nyonga hayo ikagira kandi no mu kuboko kwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ukwihana n'ukwizera nivyo umuntu akora ngo yakire ugoroka kw'Imana n'urukundo byayo. Ukwihana ni iki? Ukwihana ni guhindukira, ni kuva mu cyaha urimo. Icyaha cyakayise uricuza ngo kwari ukutamenya Imana umbabarire. Icyaha cyakubu urakibwira nkaho umenga n'umuntu abwiwundi ndaguhagaritse ko nihwanye n'ubugombe bw'Imana. Icyaha cyakazoza wibwira ngo hamwe n'Imana iri muri jewe ntacyo nzokora ntacyo nshaka. Nuko kukwihana. Uyu munsi benshi twarahinduye ijambo ry'Imana tuvuga ngo ega turabana b'abantu. None gashaka ari ntanguye kandi nabandi bose babibona. Je ndanka kumwirerera ko hamacana mutikura. None ngire gute? Ega turabana. Benshi bazanye inyigisho yerekana umuntu kumenga biragoye ko yihana. Mu gihe Imana yerekana ko umuntu ashobora kuva mu cyaha kandi akakinesha mu izina rya Yesu. Mu bigo bimwe bari batubwiye ati iwacu uje kwigisha hari ikintu tubaza gucisha ahantu twakubwira ngo ikintu cyitwa kwihana ntukivuge kuko leta kifata kuri njya muri droit z'abantu. Mu bigo byinshi ntushobora kuvuga kwihana kubavuga ngo uriko winjira mu madroit y'abantu. Uriko babwira Imana yawe reka bagira Imana yawe nawe ugira Imana gusa vuga urukundo rw'Imana. Nta rukundo rw'Imana rudafata n'uguruka kwayo. Ntabwo endana n'Imana utayihanye ko ngo uvuge ngo muri kumwe. Oya. Itandukano ry'abari mu Mana batari mu Mana nuko bari mu Mana barihanye barankicaho ko Imana icanka. Nibashaka kunezerwa niyo bimviye bitari byo apana bamaze no kubikora. Ubundi icyaha gihera mu byumviro. Iyo wemeye ko mubana mu cyumviro iko uragitegura wamaze kumunyevya wamaze kugikora urindiye akaje undi opportunity. Ujya kwihana neza ahindura ivyumviro agasora ubugunge mu mutima wiwe agasora amacakuri mu mutima wiwe agasora ubwibone mu mutima wiwe agasora ushakanye mu mutima wiwe agasora ikintu cyitwa cyose ko kitanezera Imana mu mutima wiwe. Ntihana act ihana une pensée ihana icyumviro kimurimo. Ukazana umuntu wese avuga ngo turabantu umenye ko ibyaha yabimaze. Yari karasigura yabuze igende yisigura gusa ko yabimaze mugabo turabantu
ko turi abantu rero niyo mwumva hari umwana afise hanze muzomenye yuko ndi ikura dutegura kugira umunsi wagize amanyanga uze twibuke yuko uri uyatuzi ko kijijwe kiretse baraduhenze winjiriye aha ahandi nimba waciye mu kadirisha uri umuntu ngo nimba wiciye mw'irembo ryitwa Yesu Kristo uwo twihanako oya ntuvuga ngo kamera iraganje uvuga ngo Yesu araganje. Imana ihabwe icyubahiro. Urukundo rwase mutima w'umuntu nuguruka vy'Imana ukabanza Imana kubona Imana comme Dieu amour comme Dieu justice uvuga uti nibinsiguko bituma numva icyaha ntacyo nshaka numva nshaka ubwenge budashira nteza kuvuga mu byo ndagenderamwo nkamwizera ko yagiye kumusaraba zira jewe kandi ndabisora n'akana kiwanje kugira ngo abo turi kumwe babimenye n'Imana ibimenye mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bene data burya biraryoshe kwihana ngo kwihana kuryoha wihanye neza. Iyo wihanye nabi bwame ntubivuga kwanza ufata umwate mboreka nje ndagerageza niyo vyagenda neza ndavyemera bitagenze neza cyangirane niho zo bamvuze ntaco. La repentance iraba proclamée publiquement kuri stade narihanye bago bene data tugendana jewe aho mubona bya bijambo bipfuye pi zandahiro pi nahagaritse umutima wa numva ko ni Yesu ukeneye ndakeneye Yesu nkene yanyuzure nkene kujana n'uwo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubuzima bwacu iyo twihanye twatwara bw'icango wacahawe singushaka uraryose ariko wanyohera kera naronse Yesu muri jewe niwe bugingo budashira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hari wavuze ati iyo umuntu atarihana neza yahora kubita hangacupa agiye muri alimentation akabona enekene imizu iracibibatse acagiruko basha mwari ngaha turaziranye cyane tuzinanye amagara muri kontwari nto yimwe urajya ko imbere cyabona kuri kontwari kugira ngo ninavuga ngo ndatwaye imwe nzobise umuntu yabibonye umva arayiguze muri make kuko muri we ntarayicira urubanza ntarayibwira. Bene data tubwira ikintu nkaho gihema ujya kwisambanya muraganira uti we gusambana we kwisambanya wewe nzigo uri muri jewe nturi mu bugabane wanje mu izina rya Yesu. We byumviro n'amacakubiri ndakwanse mu izina rya Yesu kuko narahindutse n'uw'Imana ngenderera muri cité céleste ndi umwana wo mu ijuru naho ngendera ngaha aho ntwarigwa bureau central de traitement iwanje aho ntwarigwa ni mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Il faut parler à la chair. Wihanya abwira umubiri ati mubiri we ndakumva teleclamation nduvyi kurambwira ariko ntiduhuye naragucira urubanza umunsi nihana. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu yihanye naho abagenzi boza bakamuremera ati vraiment oya ariko kwigira umupipo vraiment oya none abamwe wanyu kwishenga barakubona uramenye no bishura biriza ntimuje muri birebire ibibazo ndimo ni biri sociale biri spirituel murankunda cyaye mu nyanke mugabo ibyo ntavyo nkora mu izina rya Yesu. None mu bisanzwe je mugabo tumvikane gato bene data iyo muravuze ngo jewe ukabona ifana sindagusororera ngo kanwa icupa cyanda gusororera ubwo n'urukundo bimeze gute sindagera ahantu serve bitahura na jewe unyoye inzoga aratanga yose ngaho unyoye ifana acabireka. Bene data none icyo sigiturire buryo cyo ni giturire agomba muregwane muce mukorana ivyaha niyavuga mwubanka ko tubarezona. Mene majambo tuje tugenda mu kwanduza imishaha twese tuje mwihoro twese mene majambo agira guhiga iturire
kugira ngo niyadwa no mufege ntumukure mwese mugoye mwice mwita ko musangiye umuhari. Emera bakuvuga uko uri kubera kwihana kwawe. Yesu aryoha afashwe mu buryo bw'umwihariko. Yesu nagihera mu kivange bene data. Yesu aryoha yumva atawo bariko barapfa icyubahiro muri wewe. Aryoherwa yasinze icumu ryiwe rikahunga abambaye ibendera drapo rigahungabana igijuru muri wewe ati ndumije nyene nkemu namwuzure n'umwana wanje ntamvanze. Ababana ya na Yesu nawe yabanje kuryohera. Urashaka kwimbwira umukenyezi bashize abana imbere yiwe batatu ati urakire urahebuye cyangwa abana tubice ubona ati nimba ari Imana yoba yemeye ko bigenda uko niko ni babice mugose ndamuheba Yesu bakabica akagumana na Yesu. Nguwo ariye Yesu akamenya ko aryoshe kubera yafashe igihe cyo kwihana. Yesu araza muri arerekana ingene atandukanye n'isi kwera ubwenge budashira buruta ivya hano kwisi. Imana ihabwe cyubahiro. Ubutumwa nibwo bubwirwa batunze bakumva ko bakenye. Yego umutunzi abakenye iyo adafise ubwenge budashira. Nibwo bubwirwa umuntu yumva ko atarigera gwara n'ingwara imwe naho yipima avuga ati wewe nta ngwara imwe twagutoye. Akumumenga umubiri umeze neza agati nsha ndakomeye kubera ibipimo by'abaganga byavuze ko nkomeye mugabo ndagwaye umutima. Ibyo ntibayipimira kwa muganga ngwaye icaha n'ingaruka zacu. Nkeneye kwihana no kwizera. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Iyo wihanye kandi wizeye ibintu byose vyoba urabandaya na Yesu. Naho wo guhendesha ibiryoshe uri vyubahiro uri amafaranga uri ibintu byose umenga byose naho umenga birakubahisha mu gihugu umva umenga Yesu ntubeda Yesu umenga umva Yesu abirengeye. Niyo Petero avuga ati mbega tujahe ubundi tiwe tupurunu niwe byose kuri twebwe. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Icya gatatu umuntu akora kugira ngo ahitemo neza cyangwa kuri Yesu neza nuko kwihana n'ukwizera kwiwe bivyara ubucuti budasanzwe n'iyo Mana. Imana ihabwe cyubahiro. Bivyara ubucuti budasanzwe n'iyo Mana. Icete cya kabiri cya Petero igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4 ijambo ry'Imana tubwira ngo ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose tukabiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Tubasubire n'umurongo ni muremure 3 ubushobozi bw'ubumana bwayo mena amajambo ubushobozi buza mwihanye indani muri twebwe bwace buduha iby'ubugingo. Umwe Petero avuga ngo nta handi najya kuburondera ahandi ni muri wewe Yesu. Ubwo bwo kandi ngo buca buzaramo no kubaha Imana kubera kwakwirana kwacu tukaca tubiheshwa no kumenya neza. Iyo bavuze kumenya ni rentrer en intimité n'ubucuti. Kumenya neza yaduhamagarishije ubwiza bwiwe. Ubwiza ni jambo sigura ubucuti n'umuntu n'Imana hamwe n'ingeso ziwe nziza cyane gose. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Umurongo wa 4 cyatubwira tubaha abandanya ngo ivyo byatumye rero ngo adu ivyo byasezeranye byakabura rugero bihambaye cyane. Umvize ngira cyavuga ngo kugira bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo mumaze gucika mukava mu yoro ryazayo n'icyaha no kwipfuza. Imana ihabwe cyubahiro. Ubundi no jambo twita ubugingo mu Kirundi canke vie mu Gifaransa canke life mu Cyongereza ni jambo ryaje riva mu Kigiriki. Ijambo ubugingo mu Kigiriki risigura zoe. Hari abakecuru bakira bitwa bazoe uko bagiye babatizwa n'abazungu bavuye hariya baze Kigiriki. Hakana abana bitwa bazoe bakinoge kongira bavye n'abavyeyi bakijijwe. Ubundi ijambo zoe niryo rizana vie en français niryo rizana ubugingo mu Kirundi. Naryo risigura ngo Imana nk'uko imeze. La vie de Dieu est telle qu'il la possède. Imana nk'uko ubugingo bwayo buri nicyo bita ubugingo. Imana ihabwe cyubahiro.
Imana ugiye mu ijambo ryayo mu Itanguriro 2:7 batubwira ngo Imana ire umuntu imukuye mu mukungugu ngo ikimumumekeramwo mpemu wayo ngo umuntu azacika umuntu afise ubugingo. Myani majambo umuntu yagiye kuronka ubugingo ari uko mpemu aje muri we, yagiye kugaragaza Imana hano ku isi ari uko mpemu aje muri we, niwe yacatuma bank'Imana hano ku isi mu buryo bw'ingeso. Nico gituma Imana ikunda uwo basa, ngo yaturemye mu ishusho yayo, yatugaragaza ishusho yayo hano ku isi. Imana yabwe icyubahiro. Mugabe icaka cya kiraza kironona ibintu, kimaze kuvyonona cyakoze iki? Cyatuye ko umuntu agenda mu biranga Satani aho kugenda mu biranga Imana. Kubera iki? Amaze gucumura yatumiye uwundi mwami wundi atari mpemu yera yitwa Satani, acamuha ibiranga wenyene. Nico gituma mubona atashure namwe bigishamwo inzigo, mu abantu benshi barafise inzigo. Nta hantu bigisha inzigo muzi murabe. Nta nane bigisha kujyana inzara. Mugabe umwana w'amezi 9 arajya amenyo mama wiwe. Bibarimo. Icaki barimo n'urupfu. Kubera icyaha cinjiye muri Adamu acaraguha nawe uzoha abandi, ni utihana cyane abandi batihana. Imana y'ikizana mugira ngo atanguze ibindi bishasha bitwa ubugingo budashira. Kamere y'Imana igaruke mu muntu kubera muhema agaruka mu muntu iyakijijwe. Petete ubwo bushobozi bw'Imana buzi umuntu yihanye buca bumuha ivy'akabura rugero, buca bumuha ibintu bituma ngo asangira n'Imana muri kameremere kayo. Wahora udaharira utangura kumva imbabazi ku bandi, wahora utihangana utangura kwihangana kubera mpemu ari muri wewe, wahora udatanga utangura gutanga kubera mpemu ari muri wewe, wahora atamunezero ufise utangura kumva umunezero kubera mpemu ari muri wewe. Kubera mpemu ari muri, nico bita ubucuti bagaze hagati y'umuntu n'Imana, nibwo bugingo budashira. Imana yabwe icyubahiro. Haleluya. Umuntu yihanye kandi yizeye abatanguye ubucuti budasanzwe hagati y'Imana kubasigaye basa. Hariyo relation iri progressive, urumigenderanire igenda itera imbere cyane. Muri iyo migenderanire ko umuntu agenda yiha ku munsi ku munsi, Imana igenda iravyara muri wa muntu ukumera nkayo muri we. Imana yabwe icyubahiro. Nico gituma tubona abantu bashaka kugurisha ivyabo kubera ubutumwa bwiza. Tubona abantu bashaka guhimbarirwa Imana cyane kandi bakenye. Abantu bashobora kwemera kuza izina rya Yesu bagatakaza imishahara kubera kwanga gukora akazi kari mu icyaha, kuko bumva ko Yesu aruta wa mushahara. Barumva ko Yesu ubucuti abutaniye nawe burarengeye umushahara, burarengeye icyubahiro, kubera hari ubucuti bumaze gutangura. Kubera iki? Mpemu Imana ari muri bo, aguma bagusa n'Imana muri kameremere kayo. Niho umuntu asubira kwihodefinisa, agasubira kwiha insiguro y'ukuri y'umumarti, ndi umugabo wanaka, ndise wanaka, nawe naka atanyemera kubera ko nase ko dukorana icyaha, kuko numva Imana impagije. Mpembwa make mugabo numva mpagijwe n'Imana yanje. Ndaheranye mugabo numva mpagije kubera mfise Imana yanje. Kazo dasinda kabona mugabo numva ko umutima wanje uhagijwe nuko wamfise ubugingo budashira. Hari kiri muri jewe kirengeye ubugari. Imana yabwe icyubahiro. Imfungurwa zadifise agaciro gato, ikinyobwa kizagifise agaciro gato, kubera hari ikindi kintu bitaniye ubucuti niyo Mana nayo iri muri jewe bice kuri mpemu wayo, aradudubiza ubugingo uko bukeye uko bwije. C'est ça l'évangile. Ubwo nibwo butumwa. Umuntu ashaje yumva ati ndashaje, abuze ukubora kuyakuya. Ubundi abandi bazi ko mpfuye neza, ngiye nsaze neza, mugabo nsanze atamana mfise. Mpamagara umukozi w'Imana. Sino nkibasha ngene ku rushengero, ndakeneye kwihana. Abuze ukubora ryosha, abantu babuze ukuru ngaha. Bararyoshe mugabo atawugingo budashira. Abuze ukura kuya batwagaza nibisanzwe, atawugingo buhari. Imana yabwe icyubahiro. Haleluya. Bese ndata Yesu araryoshe. Araryoshe iyo winjiye ahari. Niwe rembo, niwe kugoroka kandi niwe rukundo. Ababitahuye vyabahaye kwihana kandi kwizera.
barihanye by'ukuri banka icyaha kandi barizera ko Yesu ari umucunguzi wabo. Mu mutima wabo byatumye haza mpwemu. Uwo mpwemu muri bo abaho ubucuti n'iyo Mana, ku buryo ubwo bucuti butuma babandanya nawe nayo ibihe byogorana. N'ata amasezerano baba bafise ku Mana agaragara, naho Imana yo bigitevye kubishira ibyo Imana yababwiye, barabandanya. Naho zihamwa abera bakabica, yogumana na Yesu kubera iki? Yesu araruta kubana yakubaho igihe umuntu atamufise. Imana habwe cyubahiro. Haleluya. Abakurikira Yesu mu by'ukuri uzobarondera muki? Uzokumva imvugo zabo, uzokumva amasengesho yabo, uzobaronderera mu kuntu bifata iyo hari ikintu kibagoye. Uzorondereye kumenya ingene bifata iyo barenganijwe. Iyo habaye stress mu buzima bwabo, mu kazi kabo, yari umuntu atabatahuye, abarenganije, bavuze nabi, uzobona ibibarimo bizosohoka. Uzobona ko kwihana kuri hejuru ku mutima cyangwa kwizera kuri ku mutima. Imana dufashe cyane. Haleluya. Yesu we muriye kuki? Ukubaho kwa gushingiye kuki? Muri agenda yawe hari imigambi imeze gute? Uri kurasenga ushira mu iki? Wamana usengera ibyankenerwa gusa cyangwa yasenga haze ku musaraba watumye ukika w'Imana, kandi ukwiye gutuma n'abana hamwe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndagomba tubyaguruke cyane. Turashaka kubyaguruka. Tangura kwiyumvira ubucuti bwawe n'Imana hano bushingiye. Tangura kwiyumvira ikintu umutima wawe ukunda. Yesu yadupfirako Yesu ngamba
wishimira hera cyane w'ikumubabaro Yesu yagize ku musaraba azira wewe. Uzi ndagushimira imbabazi wangiriye, ndagushimira umubabaro wagize, ndagushimira urubanza rwanjye wakiriye, ndagushimira umuvumo wanjye wakiriye, ndagushimiye ko waje ukagera muri jewe ukankemu yera mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhezagiye Mana yo mu ijuru, niwe Mana yacu, niwe bugingo bwacu. Turagushimiye ko wakira urubanza rwacu, wakira isoni zacu, wakira Mwami igihano cyacu, wakira umuvumo wacu. Haleluya, uraduharira, utugira ubwoko bwawe, utugira abana bawe, amazina yacu Mwami ari mu gitabo cy'ubugingo. Warakoze Mana, warakoze Yesu Kristo. Tanga umushime, shima Imana, mubwire ko ariyo wubakiyeko, yibwire ko ariyo wubakiyeko, yibwire kuri hejuru y'ibigeragezo, yibwire kuri hejuru y'ibibazo ufise. Uti wowe nyene Mwami, uturi Imana yanje, uturi Imana yanje hejuru y'ingwara. Mana turaguhaye icuro cyose, uturutira amafaranga, uturutira icyubahiro, uturutira agateka, uturutira amagara meza, uturutira Mwami itunga, uturutira ibiza tukagomba kudoshikako. Ni wowe nyene mu gihugu bwacu Mwami, ni wowe nyandiko yo kubaho kwacu. Tugomba kubaho ku bwawe Mwami Mana, tugomba kubaho ku bwawe Mwami Mana, tugomba kubaho ku bwawe. Dushaka wewe, dushaka ubugingo bududubiza muri twebwe, dushaka kugaragaza kuri Imana mu gihugu bwacu Mana. Turahambaye cyane Mana, turahambaye, turahambaye. Wewe nyene Mwami, niwe ukwiye kuza muri twebwe. Dushaka wewe, dushaka ubugingo bududubize muri twebwe, dushaka ubugingo busagutse buva muri wewe. Uri byose Mwami, uri byose Mwami, uri byose, uri byose Mwami. Turaguhezagiye Mwami Mana, turaguhezagiye Mwami Mana, turaguhezagiye Mwami Mana, turakubashe Mana, turagukomeye amashyi cyane rwose Mana. Uri Imana yacu, turanezerewe icuri, turanezerewe ubwami bwawe, turanezerewe ubwami bwawe, turanezerewe ijambo ryawe, turanezerewe kwihana kwacu, turanezerewe kukwizera kwacu, turanezerewe ubwiza udashobora waduhaye Mana. Abakeneye gusengwa ingwara baduze ibiganza, abakeneye gusengwa ingwara bafise baduze ibiganza usenge. Haleluya. Mana nyene ububasha, rukundo ruhebuje, Mana uhambaye wicaye ku ntebe y'ubwiza butovugwa. Turasengeye bene data Mana mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Turasenga twirukana ingwara kuri bene data bari hano n'abariko baratwumva Mana mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga Mana umuriro wa mpemu yera umutongora bwabo basa bwa mpemu bukiza ingwara. Mana we kuri bene data mu izina rya Yesu Kristo. Yaburi hano Mwami nuzotuba kuri internet mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye ingwara, tukangamiye ingwara ngo zisoke ziva mu mibiri yabera mu izina rya Yesu. Turasa uburwayi bwose, turasa migraine mu izina rya Yesu, turasa migraine mu izina rya Yesu, turasa migraine mu izina rya Yesu. Turaguhezagiye Mana kizingwa, turagushimiye cyane Mana, turagushimiye cyane Mana, turagushimiye cyane Mana, turaguhezagiye Mana yo mu ijuru. Mana ikomeye rwose, wubahwe kandi ushigwe hejuru muri byose na hose Mana. Haleluya. Reka ngire ko nsaba ukeneye kwakira agakiza aze hano imbere, ukeneye kwihana kandi kwizera, uvuga ngo ndakeneye ubugingo budashira bonekera muri Yesu. Avuga ati ndakeneye kuva mu rupfu ngene mu bugingo, ndakeneye ko urubanza rw'ibyo nakoze rumva ko, ndakeneye kwihana mve mu cyaha. Aze hano imbere, duziganza aze hano imbere dufashanye. Abandi twihangane gato. Umuntu akeneye kwakira agakiza aze hano imbere, ukeneye kwakira agakiza aze hano imbere. Ingo wakira agakiza, ngo wakire ubugingo budashira, ingo wihane, ingo uve mu cyaha, ingo uve mu iboro ryazawe n'ikwifuza. Heba icyaha, sezera icyaha, abandi bazobimenyera.
ngo wakira agakiza, ngo wakira agakiza. Amashi menshi cyane, mukomere amashi gose, amashi menshi cyane, amashi menshi cyane. N'abandi basora kuza ntihagire uraba uyu yafashe ingingo nziza, ahitemo Yesu, yahisemo Yesu. N'abandi muze, n'abandi muze. Shikiziriko isi irahenda, abagenzi barahenda, ariko hitamo Yesu, hitamo ubugingo budashira, hitamo ubugingo budashira bonekera mu kwihana. Haleluya, haleluya. Ndagomba n'uwundi aze, n'uwundi naze, n'uwundi naze. Ntunigane cyane, ntabiharuja gutora ngo ukore hamuze. Rekura ubugingo, uze wakira ubugingo bw'ukuri bwa Yesu Kristo. Haleluya. Reka nsabe mwene data sora ano majambo. Kwihana twayibonye no kwizana niwo muti, niwo ryo rembo ryinjira kwa Kristo Yesu. Nuri karadukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi. Mwene data usomwe ano majambo. Rabuti mwami Imana, jimbere yawe kugira ngo nihane mu nyonga zawe. Ndatahura ko ubuzima bwanje bwarimo bitaguhimbara. Ndatahura ko nsindwa n'ivyo nakoze, ariko ntawe kunkunda. Ari nacyo gituma wazanye Yesu ngo mbambigwe. None nje kwihana kandi kukwakira nk'umukiza w'umutima wanje. Ubuzima bwanje bwose ubwakira kandi ubuganza. Izina ryanje urifute mu gitabo cy'imanza, uryandike mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu aguhezagire. Barabaza kumufata bamufashe kubw'intambuko nshasha z'agakiza. Namwe ndabasabe tubyake dusenge turangiza. Data mu izina rya Yesu turaguhaye icyubahiro cyose. Uhezagire ishengero ryawe mwami Imana. Urikomeze kubukura no kwizera. Urikomeze kubw'izo nziza warihamagariye mu kazi, mu ngo n'ahandi hose. Turasabye umugisha ku ngo, turasabye umugisha ku banyeshuri, turasabye umugisha ku bakora ubuzi, kubikorera ibyabo. Umugisha w'Imana bariko Mana mu izina rya Yesu Kristo Mwana. Ukingura ijuru, ukura ama obstacle, ukura ibizibiye kuri bene data Mwana. Umugisha w'Imana herekeza abari hose hano mu izina rya Yesu. Na uhabwa icyubahiro byose na hose Mana, mu izina rya Yesu. Amen.